Kw'izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abami ba kabiri ku kigabane cyaho cya 4 kuva ku karongo ka 29 kugeza ku karongo ka 37. Ijambo ry'umutwe twabonye tubandanya kwisunga riravuga ngo Elize n'umugore w'Ishunemu. Elize abwira Gihazi ati, kenyerera mu mafyigo uheze ugende witwaje inkoni yanje mu minwe yawe, nihagira umuntu muhura ntumuramutse, kandi nihagira uwukuramutsa ntumwishure. Ugende ukoze inkoni yanje mu ruhanga rw'uwo muhungu. Nyina w'uwo muhungu acavuga ati, ndarahiye umukama, ndarahiye n'ubuzima bwawe, sindakuvirira. Elize aca arahaguruka aramukurikira. Gehazi yari yabatanze imbere, kandi yari yamaze gukoza ya nkoni mu ruhanga rw'uwo muhungu, ariko nta jwi nta n'ukwikakaza. Gehazi aragaruka agenda kuraba Elize, arabimumenyesha avuga ati, wa muhungu ntiyikanguye. Elize arashika yinjira mu nzu, asanga by'ukuri uwo muhungu yapfuye, arambaraye ku buriri bwiwe. Elize arinjira ariyugarana, we na wa mwana araheza aca atakambira umukama. Yurira ku buriri yubama kuri uwo mwana, umunwa wiwe awuhuza n'umunwa wiwe, amaso yiwe ayahuza n'amaso yiwe, ibiganza byiwe abihuza n'ibiganza byiwe. Aguma amubamye ko umubiri w'uwo mwana uraheza urasusuruka. Elize arururuka aba aragendagenda mu nzu, akubita hirya nino, hanyuma yongera kuduga asubira kumwubamako. Uwo muhungu araheza yasamura incuro 7. Uwo muhungu aca yugurura amaso. Elize ahamagara Gehazi amubwira ati, hamagara uwo mugore w'Ishunemu. Gehazi aramuhamagara, nawe agenda aho Elize ari. Elize amubwira ati, akira umuhungu wawe. Nawe aregera agwa ku birenge byiwe, akubita inkoro hasi, aca yakira umuhungu wiwe arasohoka. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana rero, iyi ni audio canke video ya nyuma kuri iyi nkuru ya Elize n'umugore w'Ishunemu. Jambo rya 29 ku karongo ka 29 havuga ngo, Elize abwira Gehazi ati, kenyerera mu mafyigo uheze ugende witwaje inkoni yanje mu minwe yawe, nihagira umuntu muhura ntumuramutse, kandi nihagira uwukuramutsa ntumwishure. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Elize yabwiye Gihazi, umukozi wiwe canke se umufasha wiwe, ati rero tori inkoni
Eliza afata inkoni ayihereza Gihazi. Tora iyi inkoni ugende uyikoze mu ruhanga rw'ujya mwana. Ni nkaho Elize yari yizeye ko Gihazi niyatwara iyo nkoni akayikoza k'uwo mwana aza gukira. Kandi Elize aranamubwira ati mu nzira ntihagire uwo muhura ngo umuramutse, ntihagire uwo muhura ngo niyakuramutsa ngo umusubize. Yindi mvugo ati ntugende urazatira mu nzira, ihute ugende ukoze inkoni yanje mu ruhanga rw'uwo muhungu. Eliza amubwira ati ugende wihuta ufati inkoni yanje uyikoze mu ruhanga ujya mwana w'umuhungu. 30 avuga ngo nyina w'uwo muhungu aca avuga ati ndarahiye umukama, ndarahiye n'ubuzima bwawe sindakuvirira. Wa mudamu ariyumvira ati nubwo watumye Gihazi sinemera. Aravuga ati ndarahiye Imana nzima sindagusiga sindakuvirira mpaka tujanye. Kuko yarazi neza ibiri muri Elize ko atari ibyo biri mu bandi. Buriya hariho umukozi w'Imana by'ukuri uraba ukamenya neza ni ujya ari mu Imana pe nta buryarya. Elize aca arahaguruka aramukurikira. Elize ngo aciye ahaguruka arakurikira wa mudamu. Elize aramwumvira baca barajana. 31 Gihazi yari yabatanze imbere kandi yari yamaze gukoza ya nkoni mu ruhanga rw'uwo muhungu, ariko ntajwi nta no kwikakaza. Imana idutabare cyane. Ngo Gihazi yari yabatanze imbere, yari yirutse yagiye mbere, ngo yari yamaze no gukoza ya nkoni ku ruhanga rwa wa mwana. Ngo ariko uwo mwana nta no kwikakaza. Gihazi yarazi ati buriya nyene ko Elize ampaye inguvu ziwe ati ndagiye naje gukora ibitangaza. Imana idutabare cyane. Gihazi aragaruka agenda kuraba Elize arabimumenyesha, avuga ati wa muhungu ntiyikanguye. Rero Gihazi yamukojeje ko ya nkoni abona wa mwana ntakakaje. Gihazi acarakata asubira inyuma kurondera Elize kugira aze kubimenyesha Elize ko wa mwana ntiyikanguye. Rero uriya Imana yadushizemo, Imana umwe wese iramuha ingabirano. Ikampa ingabirano yo kuririmba canke se yo guhanura canke se yo gukiza, yo gusengera abagwayi bagakira. Kumbre nawe Imana yaraguhaye ingabirano yo kugaburira abashonje, yo gusengera abagwayi bagakira, yo kugira ijwi ryiza. Hari abantu b'abaririmbi bagira amajwi meza n'abandi bidakunda. Canke Imana yaguhaye ingabirano yo kuba umupadiri, umumaseri, umupasteri. Umwe wese arafise ingabirano Imana yamuhaye. Rero Gihazi yarazi ko biri kose ko Elize amuhaye ijya nkoni, ko nawe yirukanze agiye gukora ibitangaza akazura uwo mwana yapfuye akayimukoza akagakira. Ariko ntibyari gukunda kuko na Elize mbere ibyo bitangaza ntabyo yarashoboye. Yari umuhanuzi ariko yarose ibitangaza ari uko Eliya ajyanwe mu ijuru. Nyimba warasomye inkuru wamusomye iki gitabo canke warasomye ibya Elize na Eliya, aho Eliya Imana yari yamuteguje kwiza kumujyana mu ijuru, nawe
Elize yari umugendanyi wa Eliya, yari umufasha wa Eliya. Eliya yaragerageje no kugira yikure Elize, kugira Imana niyatwara Eliya, Elize ntaze gusigara wenyene cyane. Ariko Elize yavuga ati jewe nituvana nawe. Akamubwira Elize, buri Imana intumye ngendiye ariko rero wewe guma ngaha jengiye rero uko canke wewe canga ugenda jengiye nawe ati ndakura Imana yo mwijuru sindakuva inyuma. Kubera ngo bahanuzi bo muri icyo gice bari bamubwiye ati burya shobuja Imana yaza kumujana. Ati ndabizi, ni mu biceceke ndabizi. Rero igihe Imana yatwara Elize, igihe Imana yatwara Eliya, kwanza Eliya yarahitishijemo Elize, unsabye iki imbere yuko ngenda, unsabye iki imbere yuko Imana iza kunjana, nitwaba tutakiri kumwe. Elize yasabye Eliya ati ndagusabye umenye bari cya gatatu nyimba ari cya kanga kibitangaza ukora cy'umutima wawe, ibyo ukora nanje bimbeko. Arubwira ati hari gihe bigoye mugabo kumbura Imana niyantwara uraza kubisigarana cyangwa uzobisigarana. Hanyuma bariko baragenda Imana irarungika umukogoto uratwara Eliya. Elize rero asigara muri kabaza, ariko Eliya yagiye, Elize ariko araraba yitabagurira ku impuzu, mugabo umutamana wa Eliya urakoroka, Elize aragutora. Bambuka Yorodani, Eliya yakoresheje umutamana, uruzi rucamo kabiri, rucikamo kabiri, Eliya na Elize barambuka. Na Elize ariko aragaruka inyuma, nawe wa mutamana yarasenze nawo awukubita mu ruzi. Imana ica uruzi mo kabiri Yorodani. Elize arambuka. Rero ku buryo n'abandi bahanuzi baravuze ati impano za Eliya zisigaranye Elize. Kandi koko Elize yagiye akora ibitangaza. Rero aho yabwira Gihazi atori iyo nkoni, Gihazi yumva ko nawe arose izo ngufu, arose izo mbaraga, ariko siko byari kumera kuko ntabwo Imana yari yazimuhaye. Hari ibintu rero Imana idushiramwo tukumva turira n'ipfu. Hariho abantu bipfuza, hariho abantu bambwira ati icyoma nkagira n'impano yo kuvuga ubutumwa nk'uko kwawe. Hariho abandi nanje ndi umuririmbyi mugabo agiye numva amajwi ndababwira je ndaririmba mugabo menga no ririmba nko mu ryambere, ariko bampanga mu ijwi rya kabiri. Kandi kubera kumburengira tuba turi na bakeya bakagerageza kuraba ukuntu badupanga, mba numva nyene icyoma ijwi rya kabiri rirangora kujana nabo turirimbana b'abakongomani. Rero hariho nibaza ko kuririmba ndaririmba, ariko sinibaza ko mfise ingabirano nziza yo kuririmba, bwa ndagerageza. Mbwa hariho umuntu aririmba nkumva kweri nanje cyoma rijyajwe n'iryo fise narinze kurisengera. Kubera mugabo mbere nyiragakobwa kobwa mu myaka 10 n'ingahe kugera mu myaka 18 nari umuririmbyi, ndirimba rya mbere bikagenda neza, ndirimba rya kabiri bikagenda neza, fise ijwi ryiza. Bwanyuma nyimba ari bibazo naciyemo nkakubitika, ijwi ryarononeka ryaragiye, ariko ndagerageza nyene kwihagarara. Ariko umuntu wese arafise ingabirano z'Imana yamuteretsemo yamuhaye. Elize Imana iramuha ingabirano zivuye kuri Eliya. Rero ingabirano ushobora no kuzisaba Imana. Ushobora kuba wumva ukunda Imana, wumva wosaba Imana ibintu sinzi kubera n'iyi ngabirano yo kuvuga ubutumwa bwiza nayone. Ariko Yezu yaraje arambwira ati mwana wanje nkorera vuga ubutumwa bwiza.
bwa nubwo mvuga ubutumwa bwiza ndahuriramo n'ibigeragezo nkumva menga nobireka nkumva nobihagarika ariko kubera ari ibya Yesu Kristo kandi ari we yanyihagurukirije ni waguma ampushinga avuga ati mwananje kora ubutumwa canke kora ibi kubera ko ni ibyanje Yesu yashizemo nawe ufise ibintu Yesu yaguhaye Imana yaguhaye ufise ingabiranga nigeze nyironka amavuta n'impeta narinzi ko ayo mavuta ninayisiga nzoca ndanakora ibitangaza rero hari n'abantu nagiye ngerageza gusengera ati ndabe ko ibyo bitangaza bikoreka mugabo ko nabyiyumviriye siko byagenze siko byakoretse ariko kandi ndashima Yesu kubera jewe numva ko nzoba ndose ingufu bimwe Yesu yama mbonekera akambwira nyene nzoba bizoca biduga mugabo uko nabitekereza siko byagenze nari nabaye nka Gihazi iti ubwo nzoba ayo mavuta kashikiriye ngiye gukora ibitangaza ngiye kwemeza abantu ariko uri umukozi w'Imana by'ukuri Imana ni kudarayivinga ikamenya aho ugomba gukiza umuntu gusengera umuntu agakira cyangwa umwanya ugomba guha message umuntu ibintu nk'ibyo rero na Gihazi yapfuye kwirukanga gukoza inkoni ku mwana nzi ko agiye gukora ibitangaza ntibyari ibintu byiwe byari bya Eliya byari bya Elize nawene Imana yabimuhaye ari uko Eliya agiye kuko harimo y'abandi bahanuzi benshi batabishobora kubikora reka rero tubandanye 32 haravuga ngo Elize arashika yinjira mu nzu asanga by'ukuri uwo muhungu yapfuye asanga by'ukuri umwana yapfuye arambaraye ku buriri bwiwe Elize arinjira ariyugarana Elize arinjira ariyugarana we na wa mwana araheza aca atakambira umukama Elize ngo atangura gutakambira umukama Gihazi yumva ko atwaye inkoni agiye gukozako mugabo Elize we yarinjiye ariyugarana tangura gutakambira umukama nubwo tutumva ingene yagiye aratakambira umukama ariko arabwiye yarasenze Imana ati nukuri uwo mwana mwongera ubuzima uwo muvyeyi arababaye ibintu nk'ibyo 34 yurira ku buriri yubama kuri uwo mwana umunwa wiwe awuhuza n'umunwa wiwe amaso yiwe ayahuza n'amaso yiwe ibiganza byiwe abihuza n'ibiganza byiwe aguma amwubamye ko umubiri w'uwo mwana uraheza urasusuruka Elize ngo yarasenze Imana nyuma yubama kuri wa mwana aramutwikira aramubundikira agikisha ko umunwa wiwe n'umunwa wa mwana bihuye imiganza byiwe bishira ku biganza bya wa mwana aramutwikira mu yindi mvugo kugira umwana noneho azane mu bushuwe kuko Elize nawe yari yizeye ko byogenda kose kw'Imana iza gukiza uwo mwana Elize rero arasenga arakomeza arasenga Elize arururuka aba aragendagenda mu nzu akubita ijya nino hanyuma yongera kuduga asubira kumwubamako Elize yarururutse ngo aragendagenda mu nzu akubita hirya akubita hino yongera ngo araduga ngo asubira kumwubamako uwo muhungu araheza yasamura inshuro indwi uwo muhungu aca yugurura amaso rero Elize amaze gusubirayo ubwo hamwe yari karagenda hose
agenda mu nzu yaguma asenga Imana, yaguma yereka Imana ati Imana fasha umwana kire. Ubwo nyene asubira hejuru, hanyuma aramubarara ko umwana arashuha, umutima uragaruka. Umwana ngo yasamura incuro 7, atangura kwasamura, atangura gukanura. 3 Elize ahamagara Gehazi amubwira ati hamagara uwo mugore w'Ishunemu. Gehazi aramuhamagara, nawe agenda aho Elize ari. Elize amubwira ati akira umuhungu wawe. Byiza cyane. Elize umwana arikangura, umwana arasamura, umwana arakanura, umwana atangura kumuvugisha, kandi uko biri kose yari umwana avuga. Elize aravugisha umwana aravuga, baraganira. Noneho Elize acahamagara Gehazi wamufasha wiwe ati hamagara wa mudamu aze. Aca Elize Gehazi ahamagara, aja guhamagara wa mudamu. Hanyuma wa mudamu amaze kuza amuhereza umuhungu wiwe, akira umuhungu wawe. Elize ahereza umwana wa mugore, umwana ari muzima ameze neza. 3 nawe aregera agwa ku birenge byiwe, akubita inkoro hasi, aca yakira umuhungu wiwe, arasohoka. Wa mudamu abona umwana wiwe aramahoro ameze neza, yakira umwana wiwe ngo aca arasohoka. Murumva rero ni iby'agaciro bana b'Imana. Uyu mudamu twomwigira ko yari yizeye sana, yari yizera Imana, kuko yarumva muri we tuko byogenda kose ujya mukozi w'Imana ntiyaje kuntera agahinda, ko biri kose umwana araza gukira. Umwana rero yarakize. Ibi rero bitwigishe ko twoza turagira ukwizera. Kubisanzwe umuntu iyo ari mu kigeragezo cyane niyo atoba mu kigeragezo, burya ndababwire ntuzoze usaba amasengesho bagenzi bawe ngo bagufashe gusenga, kuko uri mu bigeragezo, kuko uri mu ngorane. Niyo wowe unezerewe atakibazo ufise, urabwira bagenzi bawe ati uzi urabafasha gusenga kugira abana banje bakure neza, kugira abana banje ntibagendere mu ngeso mbi. Rero ukagira ukwizera. Abantu bizera by'ukuri ntibasenga kuko hariho umuntu asenga kuko ahuye n'ibigeragezo, akaba ari hakazanya gusenga. Ariko iyo umuntu yizera Imana no mu bihe by'umunezero, agashima Imana kugira Imana ikomeze imuha ingufu. Niyo rero uhuye n'ibigeragezo uca umenya n'ubundi kwizera. Uyu mudamu yatangwe kwizera mbere, gushika abona umukozi w'Imana akamukunda, akamugirira ikizera, akamenya ati ujya n'umuntu w'Imana. Umwana w'umuhungu yaje muri urwo rugo kubera Elize, kubera ikiza bagiriye Elize. Rero nitwabura urubyaro ntitwirukire mu bapfumu, ahubwo twirukire ku bantu b'Imana. Kandi ushobora no kubwira umuntu w'umugenzi tisha fasha gusenga cyangwa uramfashiriza gusenga, ndaguterereza amasengesho, kubera mu muryango harimo umwana gwaye, cyane mu muryango wanje turafise umumama amaze imyaka runaka yarabuze akana, gutyo tukabisengera cyane mukabisengera. Imana ibabona mu kwizera, kuko ndizera nabajya abantu baba bariko barasenga cyane bagashobora kuba batariko barasenga, mugabo ubona ko bafise ikibazo ukabasengera kandi Imana ikishura. Ndababwije ukuri, hari ibintu Imana itwishura
tutazi iyo byazananye. Iyo mubona hariho abantu bama mu ngoro y'Imana basenga, bagenda muri chapelle bagashengerera, bakabwira ibibazo Yezu biriko biraba mu isi, hanyuma hamwe ibibazo bigakemuka, ni kubera amasengesho y'abera y'abemera Imana, y'abantu basenga by'ukuri, akuraho imitego ya Satani n'imitego y'abadayimoni. Buriya abana mu isi twese twaduhurije ku gusenga, twotsinze Satani n'abadayimoni, isi kaba paratizo. Ariko kubera ko bamwe turasenga, abandi bakonona n'amasengesho turiko turasenga, bamwe bakanabivamwo, bituma rero Satani gumironka aho yinjirira cyane. Muri ibi bihe hoho murabona ko irakazanije cyane, ariko mu kuyitsinda dukomeze dusenga Imana, duhanga amaso mu ijuru. Nukuri umuntu abaye hadasenga muri ibi bihe ari mu ngorane. Ariko wowe wamenye Imana, wowe usenga, komera, guma muri Yezu Kristu, usengera n'abajye badasenga, usengera igihugu bamwo, usengera natwebwe turi muri ibi bihugu bitwatse mu indaro, dusengera n'ibi bihugu byatwatse mu indaro. Njewe mbasengera Burundi, nkasengera Australia, nkasengera n'ibihugu nzi birimo ingorane zitandukanye. Kandi iyo habaye ubundi i Burundi canke muri Canada canke niyo twoba 10 biragera imbere y'Imana, Imana ikavuyivura, ikabona ati aba bantu barababaye amahoro, gutyo bigatuma hari hagace runaka karonka amahoro. Rero tuze turasenga twizera ko Imana itugirira neza, kuko uyu mugore w'Ishunemu ntabwo yarasabye umwana, ntabwo yaragikeneye kubyara. Mugabo kubera Elize yamukunze akamubona mu rukundo, Elize niwe yamusabiye umwana. Nawe rero wosabira mugenzi wawe, wosabira umwana wawe, wosabira umuntu utanazi, wosabira igihugu runaka, wosenga bikemera. Dusabire n'abatabidutumye kugira Imana ibarangure kw'imigambi. Umukama Imana bahezagire cyane. Inkuru ya Eliya n'umugore w'Ishunemu tukaba tuyiparikiye ngaha. Umukama bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen.